nari nawe bamenyesheje yuko muri kino gice kigira kabiri tuza kuba turi kumwe n'umushitsi Modestine NISHIMWE niwe turi kumwe atuzana indirimbo nshasha nziza ya Christmas. Turacari mu bihe vya Christmas. Reka tumwakire aturamutse hanyuma tunamenye ibitari bike kuri we no kuri ministry yiwe ya worship. Modestine, ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane gose, ndanezerewe kubana namwe muri kino kibanza. Hama kandi ndanezerewe no kuba ndiko ndavugana n'abakunzi ba Heritage. Imana bahezagire. Nitwa NISHIMWE Modestine, ndi artiste w'umurundikazi. Murakoze. Amen. Imbere yuko tuza kuvuga ku ndirimbo yawe nshasha, ubanza utubwire mbega Modestine ninde, yatanguye iri bango ryo guhimbaza biciye mu ndirimbo ryari? Ego, murakoze cyane. Modestine ni umuririmbyikazi nk'uko naremeje kubibabwira. Natanguye kuririmba kera nkiri mutoya mugabo. Ministry nayitanguye muri 2018, niho natanguye kuja gusohora indirimbo muri studio. Nkatangura novuga gute gusamiranisha ubutumwa bwiza bwa Kristo mu mahanga biciye mu mudiho. Ego. Gushika muri kino gihe Modestine afise indirimbo izihe nizingahe? Modestine gushika muri kino gihe mfise indirimbo 4: Hozana Christmas, gushima, amashimwe, umwidegemvyo, ego n'izindi rero zitarasohoka. Ego. Ngarutse kuri Hozana Christmas, turi mu bihe vya Christmas, tubwira kuri iyo ndirimbo. Murakoze cyane gose. Iyi ndirimbo Hozana Christmas ni indirimbo idasanzwe. Novuga yuko nayironse muri 2017, même si isohotse muri kino gihe yari maze igihe kirekire. Ndanayishira no kuri YouTube ari audio isanzwe lyrics. Hama rero muri kino gihe niho Imana yadushoboje gusohora amasanamu. Hama rero novuga yuko ari umugisha, n'ingabire idasanzwe Imana yampaye kugira ngo nshobore kumenyesha abanyamahanga canke n'abarundi yuko twahawe umugisha w'umwana w'umuhungu kugira ngo aze kuducungura. Amen. Nkiri ngaho hariho abantu usanga bariko baragira ibintu bijanye n'impari, bavuga ku bijanye n'itariki Noeli, yuko atari umunsi barukwiye guhimbazwa n'abizera. Kuri Modestine ico kintu kivuga kwiki? Kuri jewe novuga yuko ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ryatugiriye akamaro twese, abarundi, abanyamahanga, abantu bose bo mw'isi, kuko Yesu n'umukiza mu bisanzwe. Yaraje gukiza Abisirayeli, yaraje gukiza abari mw'isi bose, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Yohana 3:16 ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. N'ingabire rero twahawe. Hama rero amaze kuvuka ntitwoharira cyane ku matariki yavukiye, kuko ntiyavukiye le 25. Iyo tariki nibaza yuko ari abantu badusumvya ubushobozi canke autority canke batwitangiye imbere bashimye kuyishiraho. Mugasi Yesu ntiyavutse iyo tariki. Hama kandi twebwe nk'abana b'Imana nk'abakristo ntiducerebra ibintu by'amezi n'ibiki, ariko twebwe tubaho twibuka ico Kristo atumariye imisi yose. Nta misi yo twavuga ngo turakajije cyane ngo imisi yose dukwiye kwama twibuka igikorwa ciza Imana yadukoreye mu kuturungikira umwana wayo muri nose kugira ngo ashobore kuducungura, ashobore kudupfira. Rero nibaza kuba Kristo yuko atamisi twovuga yuko twosenga Imana gose, twoyereka ko twakobeje cyane mu kuyisenga, ariko canke twakobeje gose mu kuyihimbara no mu kuyihimbaza, ariko imisi yose duhamagarirwa kwibuka ko Kristo ari muri twebwe, yatuvukiye kanatsinda ngo ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ni everyday twamana n'umwami wacu. Rero iyo misi n'amezi ni byiza kwibuka, mugabo twibuka igikorwa c'umwami wacu Yesu Kristo imisi yose. Ego nuko ndabitahura. Amen. Ndashaka kukubaza, muri hari imirongo myinshi nk'amapassage menshi avuga kubijanye no kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashaka kukubaza mbega nizihe passage
wewe ziguhimbara? ego hariho passage iri muri Yesaya 9:6 ako iyo parti iri no muri iyo ndirimbo Hozana Christmas vuga ngo ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntikuzogira iherezo ngo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe ngo bibukomeze ngo bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka. Mu bisanzwe umwami wacu Yesu Kristo twaramuronse kugira ngo aze ahinyuze abe agahinyuza kabisi canke k'abantu batemera Imana canke bayivuga ukutariko. Urumva ukugororoka kwiwe n'amahoro ntibizokwigira bigira iherezo kandi n'umucamanza abereye w'ukuri. Umva ntarenganya mu bisanzwe. Rero iyo passage irandyohera cyane kuko ngo ukugwira ko butware bwiwe ntikuzogira iherezo. Ingoma mu bisanzwe ingoma yiwe ntizohangura. Donc ntituvuga ngo azova atwaye muri kino gihe ngo abazomukura nk'uko abisi bigenda ariko n'umwami w'ibihe byose. Oya ni umwami w'ibihe byose. No kuvuga rero numva ariyo parti inezera cyane gose gusumba ibindi byose. N'icubahiro ciwe, agaciro kiwe, agateka kiwe, iceje kutumarira muri nosi. Ivyo nivyo n'ukuri numva bimpimbara cyane kuri Kristo Yesu. Ndagushimira kuba waciye muri kino kiganiro. Ndagusezere dusige mu indirimbo yawe Hozana Christmas. Ego hanyuma je ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro. Murakoze cyane.